nationale y'u Burundi ntama tutavyumva ari yabuzemo Nyange wenyene twakiniye mu Cibitoki ariko batsindwa 5 twatsinze 5 yabo n'intsinzi bakubiswe bitanu kuri kimwe equipe nationale yadutsinze bitanu kuri kimwe ni biki gusa twarabakije abakomisiyoneri ajyabo kuri King Star twarabakubise abigitega twarakubise none wumva mwebwe rero mu majambo make mwumvise ibyo yavuze Arno sawa yatwese ko ari bihangange mugabo bide bihangange biba bifise abigisha babo rero ni twebwe mugiye kuzoyibona muri uwo munsi Saidi yavuze ati twebwe n'umuceri tuzorishiye ngatomaze kutegura urumva si umuceri gusa mbe nuzoyikerera arahari umupanga bariko baragira umupanga urumva rero mwebwe mwitegure gusa kandi Arno yarambwiye ejo ati bana mutubabarire irindi bagagira nigenda rimenere ngaho twari turi babiri iyo yambwiye ejo sijavuze uno munsi urabona ko n'abantu bagoreye yambwiye ati mutubabarire turazi ko mwebwe umupira ari atari nimudusinde byinshi kandi mwadusina byinshi ubwo basi n'igisindo nakimwe basi cyo kwandikisha amateka kuko cyaki ni mpamba babahereye n'igisindo basi nce ntabura yuko n'ingeso yawe yo gusaba akantu kugira ngo ibatayizira yo mu bakinyi dusanzwe dufise nibaza ko abakinyi bashaka kuzoba batahari ni batatu gusa n'umuntu yitwa Dramati Sihari hamwe na Ipax na Farias hamwe na Ejampetundi bari kumwe muri Uganda ya Augusto nibo ba artiste bonyene batazoba bahari abandi kiretse nk'uwo buri mwanya sino abandi bose ba Mukombozi ba Emerson ba Rinoji bose bazoba bahari sivyo kwahise umwizero kubera yuko dufite intumbero yo kwegeranya uburyo bwose uburyo zoronka muri ino match kugira ngo tugende tugarukire cyane ibimuga by'amaguru amaboko abayintumva abatumva abatabona kuko nabantu benshi kenshi abantu abo ni kategori y'abantu batagarukirwa cyane abantu benshi bakora ama activity usanga bagenda kuraba imfubyi abafakazi biki babo ibimuga kenshi biribagirwa cyane rero kugira ngo tubahe hope ujya mwizero wumve yuko nabo nyene bashigikiwe nabo nyene tubitaye kandi tubibuka mu bihe byose mwiriwe abandi n'abazayirwa mwiriwe cyangwa n'abashinwa ni kumva ikirundi bo majambo make nkuko bivuze kandi mbere ya byose reka dushimire Imana data twese ari mu ijuru duhaye kano kanya keza turi mu mutekano ntangere ahantu heza nkaha mu gihugu cyiza cy'u Burundi dushimire umwe wese mu cyubahiro ciwe wese muri ngaha mwitagiye kano kamo kacu gira kabiri twagira tubamenyeshe neza yuko match ari match nkuko yayivuze Isaac match ni umwizero match hope match numbere yo gutegura iyi match cyambere n'ubukomaza bwa buvandimwe hagati y'abaririmbyi umudiho w'Ikaswida n'abaririmbyi baririmba ama profane kuko menshi baziko kumbera abantu baririmba indirimbo zimpayagiza amana batumvikana n'abantu baririmba ibindi mumenyereye rero twashaka kwerekana yuko ico ari ikintu gisanzwe twese turabana abantu n'abantu baririmba indirimbo atari zo guhagiza Imana nabo nyine n'abantu nkatwe kandi nabo nyine barafise aho uko bemera nabo nyine rero muri gwa rukundo kandi tureka dutegure match nk'iyi izoduhuza ari match amicale tugira amahirwe adasanzwe imwe mu bantu bakunda ibikorwa byacu ravuga ati kugira ngo ndabatera intege rikashira inka imbere yanyu muze munyinya ntihaje imbere basha umuntu azotsinda ubundi azoca ayiterura rero ni muri iyo numero yo tuvuga tereka dutegura iyo match rero kugira ngo muri bwa bucuti bwa rukundo
no kwerekana amakungu yose yo mu Burundi ari igihugu ciza, igihugu nyabagendwa, igihugu kirimo urukundo n'amahoro. Hama ikindi naco dushimire kandi byimazeyo PG Classic kuko yadufashije cyane kuba dutangura mbere mwashaka kuba dutangura kwerekana ibikorwa byacu ku mugaragaro, yadufashije cyane gose. PG Classic rero vuga ati Imana ibandanye kubahezagire kandi nawe bandanye gutera imbere nk'umuzinga. Hama nkuko yabivuze Isaac, match izoba dimanche, dusigaje iminsi mike gose, mike gose. Niyo mpamvu twabasaba abari ngaha iyi nkuru no munsi nyene bashe murare mugize online abantu bose babimenye kuko dusigaje n'iminsi mike cyane. Dimanche azari ku munsi wa Mungu, amatike gwera isazi 5 azobatanga kugurishwa ngaha, kandi turabyiteguyemo neza, umutekano, protocole, azori ibintu bidasanzwe ku buryo abantu bumva yuko azoba ari ibintu byiza cyane kandi byateguwe neza. Rero bivaye n'ukuntu kumbere turi benshi hano kandi benshi twifuza gushikana ibyiyumviro byacu, bani bavuga ati ndokera kuyamara y'umugabo ikundwa n'abake, kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Gusa mwumva yuko asemu twitayari kwerekana impano zacu no kwimenyekanisha ku isi yose yuko turiho tuko turakora ibikorwa sukuni nazimana gusa, ariko mbere no mu bucuti no bugenzi najye nye tubirimo. Nuko amajambo make reka mpe ijambo yakubahwa directeur wa PG nawe nyina gira cyashikirije kugira ngo kuko ibindi tuza kwivuga hanyuma bakoze cyane ko indamutso mwamaze kuzironka baramukije twese baramukije nitekana ngejo kuba turi kumwe namwe no munsi. Nusubira kandi gushimira asemu yo yimviriye kino gikorwa, kavuga iti reka duhuze ubucuti, dukomeze ubucuti hagati y'abaririmbyi barimba indirimbo zitari zo kuninaza no gutazira Imana, ariko indirimbo ziri mu bundi butumwa, hamwe kandi n'abaririmbyi basanzwe baririmba indirimbo za kaswida. Twebwe rero nka PG Classic twarabuze duti reka tubone dushigikira ibikorwa by'abaririmbyi cyangwa umuntu wese ariko arakora kugira ngo yiteze imbere cyangwa ashikane izina ry'igihugu ku yindi ntambwe. Rero kumenyekanisha igihugu biri mu nzira nyinshi, gukundisha igihugu bene cyo n'abanyamahanga biri mu nzira nyinshi, nibi ni bimwe bikorwa asemu iri kurakora kugira ngo igihugu tugikunde, tukimenye, abari hanze bakimenye, tumenye ko igihugu cyacu ari nyabagendwa. Rero mu ntumbero ya PG Classic yindi gushigikira ibikorwa abanyamitahe abafise icyo bari barakora kugira ngo biteze imbere, biyungunganye, babyaze umusaruro impano zabo cyangwa ibikorwa byabo bibinjize amafaranga. Nibinyene muri ko murabona turashigikira nkuko twabitangwe twabyemeje. Nibaza ko atashora muri asemu twakoranye ibikorwa bitari bike. Hari ku itariki ya 30 bategura igiteramo cha Delfit Iraidi, twari kumwe nabo mu ntango turategura n'ikiganiro ku radio yacu isamiriza PG Classic cyari kijanye n'indirimbo za kaswida. Kumbure baraza kudusigura indirimbo za kaswida hari abatazizi carico kaswida mbega niki. Je naronse amahirwe yo kucyana cyane n'abamizirima no kuganira na cyane no gusoma. Nasanze kaswida kumbure benshi barundi bantaje bazi ni indirimbo zo kuvuga ivyiza intumwa z'Imana zakoze, cyane cyane intumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nukuvuga ko ivyo intumwa yarungitswe no kwisi yashikanye ibikorwa Imana yari yamutumye yarabikoze. Abamizirima rero abayisilamu bose kwisi barafise iyo midiyo, bararirimba muri ubwo buryo bwo kubwira abantu ivyo intumwa yabo yari yarakoze, bakerekana urukundo Imana yari yakunze abantu kugira ngo ubwo butumwa bw'Imana babandanye gusasagara. Rero ni igikorwa cyiza cyane biciye muri zo ndirimbo za kaswida, ariko kandi batibagiye gusa indirimbo bagashira hamwe n'umukino w'umupira w'amaguru. Kuvuga ko ni cya gikorwa cy'ubusabane, cyo kuja hamwe, cy'urukundo, cy'ubucuti, kwerekana ko iby'Imana yifuza nabo bashobora kubikora batagumye gusa muri idini cyane cyane bagumye muri Islam. Rero tubwire turi kumwe nabo, turabashigikiye gushika iyo tariki, n'inyuma iyo tariki ku kindi gikorwa cyangwa kubindi bikorwa turabaye ikaze muri PG Classic, kandi n'abantu bose bashaka gushigikira ibikorwa nk'ibi, kuko abanyamitahe bafise amashira hamwe amahinguriro bashigikira ibikorwa nk'ibi. Ni inzira nziza yo kumenyekanisha ibikorwa byabo biciye ku rubuga kuri tariki ya 27
ku munsi wa Mungu ariko kandi no kwisamiriza no ku maradiyo mu mapublicité mu bimenyekanisha ivyo bikorwa baravugwa bakerekana ko ndabo nyene bashyigikiye ibikorwa bingi. Rero ni byiza cyane dushimire bano bantu bari hano Giovannis dusanzwe tunakorana muri PJ Classic tubafite amasezerano turashimira kandi Ora Motors turi kumwe nabo nyene n'abasanzwe bari bafatanya ibikorwa bya PJ Classic twabonye Rise and Shine ariko kandi na Top Water hamwe na n'ishyirahamwe rya Abimu. Rero bose turi kumwe rero nibaza ko ni igikorwa gikomeye cyane gutuma nabo nyine bamenyekana bumva ko bashigikiye ibikorwa nk'ibi byo kujya hamwe byo kwerekana ubucuti buvandimwe no match amikari izohuza Asemu n'abaririmbyi. Murakoze cyane kuba kumwe n'abagene nka mwebwe birampimbaye cyane. Bo vyimva mutima nashaka gushimira PJ Classic kuko dusanzwe turavafatanya bikorwa babo, dusanzwe dukorana neza, basanzwe batugirira ama publicité mu byo dusanzwe dukora, dusanzwe tubico dukora tudandaza le materiel medical, ibikoresho byose byo kwa muganga, ivyo muzi bakoresha kwa muganga byose turabigurisha. Ego n'ubundi muntu wese abikeneye wo muzokumva bikeneye karibu cyane, murashobora kudutelefona cyane mukabaza kuri PJ Classic, dusanzwe dukorana neza. Hama nashaka gushima iki gikorwa ni Amibu ni Asemu Asemu yiyumviye gukora ni gikorwa ciza ku gihugu kuri kazoza na cyane muri kazoza cyane na cyane muri yambone ya 2040 kuko ni gikorwa cyo kwerekana ko mu Burundi hari inzira nyabagendwa umuntu wese ashobora kwidegembya. Ego hama nashaka no gushimira abo bantu bagiye hamwe bakiyumvira gukora ico gikorwa. Twari tuzi ko umuziki hari umuziki wa bafizo n'aba Satibi n'aba Roriro like ubundi muziki jewe ntawo narinzi mugo urumva ngiye kaswida ngiye kuwumva. Rero ni vyiza cyane mwarakoze ko mwagiye hamwe kugira ngo mutwumvishe ibyo tutari dusanzwe tuzi. Nibaza ko beshi hariho beshi nkanje basanzwe batari bawuzi ko musa bazoca bawumvira. Merci beaucoup, murakoze cyane kandi murakoze kuntega amatwi. Murakoze. Nibaza na Jesus suramo kubaramutsa kuko abadutangurira baramukije. Hanyuma twebwe nta byinshi dufite tuvuga, twe dukoresha ibikorwa kandi umunwa rimwe na rimwe iyo bishitse turawukoresha nawe nyene. Kandi nabo nyene tuzohura sinzi nawe ingene bara babikora muri Kasida sinzi ngene bigere baza kujya munsinyira bazotwumvisha twumva uko biba bimeze. Ariko gusa twebwe ikintu twovuga nuko turiteguye cyane nkuko ama match menshi tumaze gukina. Nibaza yuko bamwe muri mwebwe mu muhari muramaze kubona ko dufite umugwi udasanzwe, n'umugwi kumbure abanda bamenyeshe ko ku mwaka uza dushaka gukina Coupe du Président. Umva rero mwe mwumva ko ari umugwi udasanzwe, ariko ntituzobatsinda byinshi kuko twese turi mu mugwa umwe ukwiriye. Tuzogerageza turabe ingene tubijere. Rero gusa mwitegure vraiment muno munsi twebwe n'ubu bari mu entraînement, cyo gituma mubona yuko na jeje nyene abandi bavuga bati twebwe abana tuzoza hajya kuko barumvise inka dora tujya ama brochette ugasanga wari aka brochette kariko mu sozi 5 inka. Rero urumva umwe wese azokwidagadura, twe tuzoza tuje kuyitwara. Nico kuko mu bakinyi dusanzwe dufise nibaza ko umukinyi abakinyi bashaka kuzoba batahari ni batatu gusa. N'umuntu yitwa Dramati sihari, hamwe na Ipax na Farias na hamwe na ujya mpetsundi bari kumwe muri Uganda ya Gusto. Nibaza nibo ba artiste bonyene batazoba bahari, abandi kiretse nk'uwo buri mwanya, sino abandi bose ba Mukombozi ba Emerson ba Rinoji bose bazoba bahari. Ikosi kirakwiye kabisa, ba Wallace muri defense kuri attaque naho yabana muravyumva. Nuko rero twebwe nta byinshi twovuga, turindiriye ko umunsi wa Mungu wogera abantu bakaza ari benshi, hanyuma iyo nka
abafana bazaba bahari bazodufasha kuyiterura nta kindi kintu twe tumva twovuga n'ivyo murakoze international y'u Burundi nta tutavyumva ari yabuzemo nyange wenyene twakiniye mu Cibitoki ariko batsindwa 5 twatsinze 5 yabo n'insinzi bakubiswe bitanu kuri kimwe equipe nationale yadutsinze bitanu kuri kimwe ni biki gusa twarabakije twarabakije abakomisiyoneri ajyabo kuri King Star twarabakubise abigitega twarakubise none wumva mwebwe rero n'igiswahili nacho amahoro y'Imana malizieni sasa habari nazo okay sawa unajua kachumbeli mpilao sasa hawa jamaa kwa kweli hiyo siku ni bora tu wasikuje kwa sababu hiyo ngombe sisi tayari tumesha wapigwe forfait kwa sababu hiyo ngombe tushanunulia mchele tushaalika watu watakuja kula alafu nimemuona na Kadogo Kadogo alimbaga ile muziki wa Mama Mia Kadogo anaimbaga sawa mkitaka hata mleta wa joueur wa equipe nationale wengine muwakodi wakina Cristiano na wakina nani lakini hiyo ngombe ni yetu. Sina tutawalika nitakupatia kichwa wewe Arnovich. Kichwa cha ngombe. Mengine naweza kusema ya. Je nibaza abatu muri Kiswahili mwabyumvise neza. Namenye makuru mugomba kumenya indimi zose. Ifoko mumenye indimi zose ko c'est bon. Ni mu mpamvu ururimi n'inka. Urumva? Majambo make. Mwumvise ibyo yavuze Arno. Sawa twese ko ari bihangange mugabo bide bihangange biba bifise abigisha babo rero ni twebwe mugiye kuzoyibona muri uwo munsi Saidi yavuze ati twebwe n'umuceri tuzorishiye nka tumaze kutegura urumva si umuceri gusa mbe muzoyikerera arahari umupanga bariko baragira umupanga urumva rero mwebwe mwitegure gusa kandi Arno yarambwiye ejo ati bana mutubabarire irini bagagira nigenda rimenere ngaho twari turi babiri yambwiye ejo sijavuze uno munsi urabona ko n'abantu bagwereye yambwiye ati mutubabarire turazi ko mwebwe umupira ari atari nimudusinde byinshi kandi mwadusinda byinshi ubwo basi n'igisindo nakimwe basi cyo kwandikisha amateka kuko cyaki ni mpamba babahereye n'igisindo basi nce ntabura yuko n'ingeso yawe yo gusaba akantu kugira ngo ibatayizira yewe rero mwumve yuko rero aba bashi naho inyuma ni saa 7 yego bize babone gusa ku matelefone nibaze bazimye amatelefone gusa baze mu kibuga ije bavuze yuko basinze mu mpamba bande baze babitwerekere twebwe abigisha babo umeshaka una Shaolin soka barabona akara basi mwabaze ko na Shaolin soka mukatafute iyo film uzo ndi All Star nawe batera ubwoba nawe uravuga okay numwanya rero numwanya wabesha bakuru ibibazo byanyu kugira sinkasoze amakuru nyishuza zabo amacheni mwanya yo najenga muri conference de presse comme ça numvirize ibinyene babije gushikiriza rero ikibazo cha mbere no baza kwanza ni Isaac kwanza Isaac arimba kaswida na wende cyane kibazo cha mbere kibazo cha kabiri ni integuro y'igikorwa kirashigikiwe kimwe ama sponsor agiye atandukanye ona neza ko ari abantu batahuye agaciro k'ibintu avuga ati reka tushire mu kuboko ibintu byacu birashobora kushika kwindi ntambwe kubera igikorwa bazo kiza ni ninde ajejwe kurondera aba bantu amitaye kurondera ibintu kubera n'imigwi ibiri zohura kaswida aba All Star n'uruhe ruhande ruriko uriko rapambana n'ibi dukomana na sponsorship ibintu byo kurundira abanaka nyene ko umwanya
Ushaka kumenya hagati ya bajya n'aba. Ego. Ni bajya. Ni bari hari. Kuri bari ya partenariat na PJ. Okay. Ama we nawe uco tubwira ko nawe nitwise ibintu bivuga ko nawe ukira kaswida. Chenzo umunyesha makuru. Kaswida. Hapo narinzi murakoze ku tubazo. Bindi bibazo. Bya tubifata. Teke. Keri ni wawe kwa mtu Ndio cyane ndashaka kugushaka. Yayise ngo mwizero match mwizero kaniriya. Ndio cyaka bine. Utweko hazoba hari pasente twabire na pasente y'abajournaliste bazoriya. Nicole Malo muri G5 Media ndafise ibibazo bishika kuri bitatu icyambere akerekeza kuri ya notice kandi ko baririmbyi sino match nshasha kuri mwebwe mazigiyemo gukora hariho benshi baba umengano kwinezereza gusa bisanzwe kuza gutanga umunezero bisanzwe ariko turifuza ko yashubira kuri niwe maze gukora karenga kabiri rimwe cyangwa kabiri nigihe nyungu abaririmbyi mu biro nkamwe murakora match nk'izi zitandukanye no kumukora umuziki abantu batawure yuko birimwo ukakaye kugira ngo abantu bahurumbire kuza gushikira za match zanyu ese iyo murihishije amafaranga kugira ngo binjire ari amafaranga heza akaza agafasha muri society ikibazo dushaka kabiri kiraza kuri Mugisha ndetse na timu yiwe nyuma ya match hari igitaramo giteguwe kizoba igeze cy'isaha 9 16 gutyo amafaranga azova hano n'azova mu giteramo yose azoja guhurira mu gikorwa mwatubwiye yuko ari cyo kuzofasha bene wacu b'impunzi bari mu ntara hananiye zegeranye n'umupaka wa Kongo canke bizoba bimeze gute nyuma y'iyi match mutegura gukomeza izindi match za kivandimwe zo kugira ngo mukomeze kunga ubumwe cyane akoze Kandi twati kamusoro bari kumahise gukora ngo gukora na Giovanni nandi mayigize mari kurondera n'Giovanni cyane ya ko bahise gukora na Jehova wumva nyene sorry ko bahise gukora na mwebwe n'ikintu kiba carabiteguye mu mwebwe andi makampuni yarabangiye cyane kanye pakunanya n'abari Tati kubera iki mwizero match twahise mwizero match intumbero nyamukuru nuko twahise umwizero match wumva ko harimo ijambo umwizero hope mu cyongereza sivyo twahise umwizero kubera yuko dufite intumbero yo kwegeranya uburyo bwose buryo zoronka muri ino match kugira ngo tugende tugarukire cyane ibimuga by'amaguru amaboko intumva abatumva abatabona kuko nabantu benshi kenshi abantu abo ni kategori y'abantu batagarukirwa cyane abantu benshi bakora ama activity usanga bagenda kuraba imfubyi abapfakazi biki babo ibimuga kenshi biribagirwa cyane rero kugira ngo tubahe hope ujya mwizero wumve yuko nabo nyene bashigikiwe nabo nyene tubitaye kandi tubibuka mu bihe byose hama ikindi naco aba journaliste ngo bazorihishwa oya byega aba journaliste kuko turabakeneye tukende ko iyo match nabo nyene mugira yamamaza hose nikuru nuko uzo ufise kamera ufise badge iyo nukuvuga iyo ni tike yiwawe aba journaliste ni for free ariko ntuze gusa wasobese wagize ko ata kamera ata badge ni mufise ngo gende journaliste ngo azoba atari byiza rero ni byiza kuba ufise identification ikikuranga ko journaliste swate kamera bintu nk'ibi yego ama hariho bajati inyuma ya match hari igiteramo mwategekanyije cyo kuri Coco Brasserie ngo nuko ico giteramo cyaraye gihagaze bibaye n'imvuzi zitatuvuye ko ari mwe twatumvikanye na Coco Brasserie mugabo bitagenze neza cyo twatireka tugihagarike ama twikoncentre cyane kuri iyi match yonyine
kandi twavuze yuko inyuma ya match hari ikindi gikorwa cy'iteka tuzogenda gukora cyo guharukira abo bantu bari mu bibazo nk'ivyo. Urumva ko ya ntumbero yo kuja kuraba impunzi nanye twarayagarikije tugateka turabe ibimuga biri ngaha hafi nyine tarize kuja kure. Ibyo bindi tuzobikora hanyuma. Hama inyuma mwabaje ari baje ati mbega inyuma ya match hari ibindi bikorwa bizobandanya, ari izindi match zizobandanya, izindi match zirahari zizobandanya kandi zizokorana n'amaretura arahari menshi cyane. Si returu gusa ahubwo turifuza kuzokorana n'izindi match zikomakomeye no hagati mu gihugu atari ngaha mu gisagara cyonyine. Hama hari icyo yabaje kandi ati mbega kuvamwa mumaze korana na PG Classic hari iterambere maze kuboneka, hariho akarusho nukuri sagasesha urumuri turabishimira cyane kuko burya hariho public tumaze kuronka public batari babanyera ibintu bya Kaswida aje umva amatelefone bashiyamako abo ntarimenyereye ko babantelefone bambaza ibyerekeye Kaswida byerekeye ibiteramo ibyerekeye ibintu ngo ni public tuyikesha PG Classic. Iyo tutaje kuri PG Classic ntwari kuzoyibona. Rero burya umuntu akora ibintu kugira ngo atere imbere atere intambwe. Iyo ntambwe rero kushika ubu turayikesha PG Classic. Yego hama nibaza ibindi bibazo n'by'abandi. Hari ikitwega nisho. Nibaza nibyo nyine. Kitu gani ambacho fans atakuja kufaidika akija uwanjani ni kubwa ya waji kizo ngiki. Kiwaji mkiswahili. Kwanza moja kwa moja kwanza sisi hatuna stress kwa sababu match tumeshaishinda. Tumeshasikia. Hatuna stress, tuna relax, ya kucheza match. Tena kuna kitu amesahau mwezi wa sita tutaenda kucheza na Manchester United ya nani? Hapana ya Uingereza. Team B. Labda Arnovich anaweza kuzungumza kwa sababu si match tu. Reaction gani kama mtapigwa mbele ya mafans? Sisi tutapigwa. Moja kwa moja 100% sisi hatupigi. Labda hiyo swali utamuuliza Arnovich. Kwa watangazaji wote neno mlichukua mlipate. Sisi hatutapigwa kweli kabisa. Amesema kuni wazo barondera babazi bati twabure. Arnovich asikosi. Unatupatia nafasi. Mumuulize huyo. Wenye watapigwa tushapiga sisi. Sasa ni kwanza kumuuliza sasa hivi. Wewe ziko sehemu mbili. Wewe ziko sehemu mbili. Mandona nasema mtapiga kwa sio mbwembwe Sheikh. Sasa kuna vile mnapopiga mnakuwa na furaha. Mnapopigwa sasa. Bwana Mugisha anataka kipindi wanapopigwa sema wanapopigwa. Hapana sisi kabisa. Reka ntunganireko akantu bari babaje ati ngo mbega abantu bazokunguka. Reka nabwira yuko runo rukino atari ngwano by the way. Ni ambiance. Erekanye nuko ari kwa ni ambiance, ni match ya amical. Ni match ya ambiance. Iyo nk'abayizeho kugira gusumwe wose ashire effort. Motivation. Ni motivation. Ni motivation gusisanzwe. Na ibindi ni ambiance nuko bari kuhura ahantu bagasangira bakajya bagatwenga bakaryoherwa. Bakanganya navyo kugabura. Ni wacu sample. Umuntu yabaje ati ni ya ntumbero ituma abartiste twemera gukina zino match. Iki kibazo turamaze kugisigura impamvu ya mbere nuko muri societe abantu bazi yuko abartiste badakundana. Abartiste muzi yuko Fariaz na Sadbi ebana barinze bahurira ahantu ari babiri, umwe niwe yohava gusunda kasigara. Ariko siko bimeze, turafise ubucuti, turafise ibiduhuza. Hanyuma muri entertainment naho ivyo vyamaho, namwe bwe mu ba journaliste koresha umwanya na ntuzenya, hariho usanga ari uvuga ati je ntunkorere kuri microphone yanje, undi akavuga ati no kamera yanje ni wanje. Numva ivyo rero biba bihari, niko bimeze mu kazi. Abantu bubaka udafise umwuko wiwawe, umwuko nka keke ntacazi ndisire umwiko wala urakizi je ndakizi ntacazi voilà udafise wiwawe ntukoreshwa mugenzi wawe. Donc twebwe abartiste dutegura zino nkino kugira ngo tubereke ko twebwe ubwacu nk'abartiste turahuza, turi hamwe, turafashanya, turakorana ibikorwa. Iyo bishitse hakagira ukora igikorwa turashigikirana.
nibaza ko ico ngerageje kucishura mu ncamake. Hanyuma rundi abajije ngo ninde azotsindwa hagati yanyu. Aha. Je nibaza ko d'abord Isaac yaraje kucishura. Izi match turazikina ikintu kinini tuba dushaka gukora no gushikana ibwirizwa igihugu kidutuma twese. Turi mu gihugu gisa amahoro vraiment cyongira nta muntu numwe atocemera. Umuntu aragenda saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, umuntu araborerwa kiryamira mu mukora nta ngorane. Rero twebwe dukina zino match kugira ngo kumbure no bayiyumvira gukora ikintu kibi basaze asamarire match hanyuma ya esprit imuvemwo comme ça yitahire. Hanyuma tutibagiye ko hari abantu badukunda, hari abantu bakunda Kiriku, hari abantu bakunda Mugisha bamubonye muri filme mugabo bataramubona. Rero kumva ko hariho match uno munsi kuri centre technique izohuza Kiriku, Mugisha akaba hari, Sadbi akaza, Loriro, Bifesi nabandi bose bakaba bahari. Iba ari occasion nziza yo kugira ngo abo bantu muhure nabo umurabe kumbure kwa kundora umubona muri televiziyo rabe ko ari kwasa. Nuko nico nibaza ko naco nyene ngirageje kucishura. Hanyuma ari waciye abaza kandi ngo umufana donc umuntu azori amahere wakaza kuraba match nikiye kintu azokunguka. Nibaza ko nico ndacishuye akunguko nako no kugira ngo duhure urujya rukundo wumva ukunda naka umubone uri kuramubona live. Nibaza ko ari ikindi kintu kanaka bikongera. Hanyuma kandi niyo ambiance bihari nibaza ko mora mubona ama match twebwe dukina ibintu biba biryoshe vraiment cyane. Ubonye mu artiste umuzi ariko araririmba hanyuma ukamubona ariko arakina nibaza yuko ari ikintu ciza gose gisumba ibindi. Ego hanyuma ikibazo cagira gatatu ngo niki catumye twemera ino invitation yo gukina runo rukino. Ni inyishu nayishuye vraiment. Nayishuye no kugira kirasobanutse birinjirana vraiment. Nacishuye ni gwa rukundo nyene no kugira ngo uno munsi uyu yigeze kuvuga yuko Kaswida jewe sinarinzi vraiment ko ari umudiho wa Kaswida like ko ariho abamizima ko bashaka kuririmba je navyo narinzi vraiment. Rero urumva abantu bazoza d'abord ifare ko badushiraho nako kantu nimba bishoboka borondera na sonorisation pourquoi pas. Hanyuma abantu bakumva style ya Kaswida ukuntu imeze sinzi ko ari style canke sinzi ngira ngira bo bisigura bo je vraiment naje ntayo narinzi kabisa. Peut-être ndashobora kuba motivé kazuririmba umunsi nkazoyiririmba cyangwa Mugisha nkamusaba featuring ngasanga turakoze. Murakoze. Mbere ko Rwanda nashaka gusaba Yovanisi kugira ngo atange les détails zishoboka aho bakorera contact byose. Company isanzwe irongowe nanje nitwa Nzaniye Patrice nkaba ndi muganga hama kandi dukorera kuri Ex Econetereo hamwe hepfo ya Tedemire canke haruguru y'ikiraro canke iruhande ya budget. Uri iruhande ya budget uri iwacu uburi muri Yehovanis Medical Company. Uko nari nabivuze rero tugurisha ibikoresho byo kwa muganga. Ikintu cyose bakoresha kwa muganga mwaba muzi umuntu wese azi ico bakoresha kwa muganga urashobora kugisanga muri Yehovanis Medical Company. Ego n'imiti turayidandaza nayo nyene. Ikintu cyose gikora kwa muganga turakidandaza muri Yehovanis Medical Company. Hama umuntu adukeneye arashobora kugitora kuri 22 28 68. Sorry gato. Sinacumbise neza. Bo jewe nk'umuntu arongoye societe ndakunda publicité. Ko publicité iri mu bintu bituma tumenyekana, ibintu iri mu bintu bituma abakiriya bacu batumenya byoroshe. Twarakoranye na PJ Classic umwanya utari muto kandi n'ubu turakorana. Turamaze kubona resultat y'ibikorwa. Ego nico gituma twahisemwo gukorana na Semu kugira ngo
tubandanye publicité sori gato inimero mushobora kuturonka ko murashobora kuturonka kuri 79 53 89 29 cyangwa 68 61 83 59 nimero fixe ya nyeshafye ndiko ndayiraba ndashobora kwironka sorry ndayirabiri kure mwihangane canke kuri wezi 3 akaburungu Yehovanis Medical Company.com ushobora kuturonka kuri site web yenda babwiye canke kuri Facebook urandika Yehovanis Medical Company naho nyene urashobora kudusangaho ukabona n'ama article tuba tugurisha no kuri site web nyene urasangaho ama article tugurisha. Merci beaucoup murakoze mani bahezagira gushika uyu munota kuceganyo dufise inka tuzoyivunagura kirese mu masaha ari imbere niba hashobora kuza ikindi ituma twivunagura tuzoyivunagura mugabo gushika uyu munota tuko turavugana muzobona inka mba amahembe bashi aha mu kibuga muzoyibona nini nanjye twifuza twese ko inka iza ngaha direct tukayibona yego amicerekeye featuring yavuze featuring collabo je nibaza yuko bo naho dutandukana naho dufise ama vision atandukanye ngo turafise ikintu kiduhuza twese arico igihugu igihugu nicya twese urumva ari ama topic menshi aduhuza dushobora kuririmbana nibaza yuko ibyo byose bizo bishoboka birashobora gushoboka tukabikorana byose bizovana no kuyaga uko dutangiye kubonana uko dutangiye kwicarana hamwe uko dutangiye gukirana match n'ibindi bizokunda yego byafite iringo nakisebe ko Afandera Jabu Afandera Jabu amari kuzomubona mugabo ntibizokunda kuri 27 kuko umengo ntari nga ari akavoyaje gato yafashe nawe yari yifuza kuba turi kumwe nawe mugabo urumva n'abantu bafatiwe cyane ngo kwiradi ni wara niba kwiradi ni wara ari kwiradi na directeur nibaza yaramubonye kwiradi turi kumwe yego ama performance ya 15 minutes ona sema itayimba na bato jewe nibaza ko bavuga ko gushika uno mwanya baramenyereye izi style twebwe dukora kandi cyane bwo sauf ko hariho ngira kumbure nk'aba artiste muri twebwe usanga ari bashasha bakiri batoya bakeneye kuboneka kuri public kugira ngo public bamenye byoroshe kubera ko no kuronka ama concert ugitanguye biragoye ngira ngo biciye nko ngaho nibaza ko turashaka kuraba aba artiste biri nkenegwa ko dupushinga muri kino gikorwa ariko jewe hanini na jewe kuri izo 15 minutes cyane za Kaswida ndazikeneye nico kintu ntazosamara kuko abantu abarundi benshi ndakivuga uko no kuri ntawo bazomudiba kumbure kiretse aba musulman n'abantu basanzwe babegereye cyane babakonese n'aba babikozemo baba journaliste baba mugaba abandi bantu ntayo bazi jewe naje ubwanje vraiment ukuri ntayo nziva ubwo rero ni 15 minutes numva ko ntazosamara zo rero muzidutegurire kumbure natwebwe turashaka kuraba tukavugana mu artiste umwe cyangwa babiri tukaraba nyene uko bigenda hanyuma hari undi yabajije ngo inka izoza kibari bakibajije mugisha nico nashaka nanje kuvuga ko ukuri iyo nka ifo kwiza doba vyiza ikaza tuyibona kuko tuba tubesha abantu tuba twabesha abantu natwe siyo mico y'abamizima kubesha siyo mico natwe iwacu kubesha abantu hanyuma ikindi naco kucerekeye collaboration navuze nti abantu b'abanyempano nta muntu yikorana ushinje kwikorana ntawe ushika n'abandi bantu rero ko
Narijya navuze ntizo 15 minutes sinzosamara zansi cyo ndiko ndumviriza bakoze muri 15 minutes uri tayari wose unugira ikibazo inka gwe gusa dusaye Imana inka izo biri hariya n'ibindi muzobibona yego 15 minutes 90 minutes